Nakanyamuneza kuri jewe kubona kuri uyu munsi turi kumwe na mwebwe bene gihugu bo muri iyi Commune nziza ya Butaganzwa. Nahora nkunda guca ngaho keshi nkarengana, mugabo iyo nciye ngaha muri iyi Commune imisi yose hari ivyo nibuka kuri yo, arico gituma nezerewe cyane kubona dusubiye guhura kare tugahura tumeze neza, ngasanga muri abene gihugu ihanga rinezerewe kandi ihanga biboneka neza ko ririko riratera intambwe mu bijanye n'iterambere. Naje rero kugira ngo dusuzumire hamwe intambwe tugezeko twubaka Uburundi kugira ngo kibe igihugu koko c'amata n'ubuki. Naje kandi kugira ngo duhanurane twebwe nk'indongozi ziserukira bene gihugu kugira ngo twumve yuko inyifato y'ibihe tugezemwo atahisi sana n'inyifato y'indongozi zo mu bihe vyahera. Uno munsi rero turi mu kanyamuneza kuko biraboneka ko twateye intambwe. Uburundi cari igihugu Imana yatugabiye, igihugu ciza cane, igihugu kirimwo ibintu vyose bikwiye kugira ngo kibe igihugu giteye imbere. Nta na kimwe Imana yadusigarije. Hariho vyinshi dufise ibindi bihugu bitagira, vyinshi cane. Ariko ikibazo benshi bama bibaza bati none ndi kubera iki tudaharugwa mu bihugu vya mbere biteye imbere. Gutera imbere ni urugendo kandi gutera imbere ni ibikorwa. Turavye aho tugeze naho tuza tuva turabona yuko intambwe ishimishije. None rero nakaryo ko kubakeza, nakaryo ko kubakeza kandi ndabatera intege kuko ubu mwaramaze kubona ko iterambere rishoboka. Iterambere ntirigizana, iterambere rirarondegwa. Hariho abantu bama bazi yuko uzoshobora gutera imbere ari uwundi aguteje imbere. Imfashanyo ntishobora kuguteza imbere. Nta muntu n'umwe abeshejweho no gusaba arigera atera imbere. Murashaka musuzume umuntu wese abaho bamukoze mu ntoki ntibikunda ko ashobora gutera imbere adakoze wenyene ikintu kigwiza umwimbu. Nico gituma tuguma duhimirizanya yuko twese dutegeza gukora ibishoboka vyose kugira ngo iki gihugu cacu tugiteze imbere. Kugira gitere imbere ni igikorwa c'umwe wese atanumwe asigaye inyuma. None rero kuri uyu munsi naje kugira ngo dusubire dukeburane turusuzume urugendo turiko. Uburundi murabe n'udusozi gusa. Bariko bavuga igihugu kirimwo ubutare n'Uburundi, bavuze igihugu kirimwo amazi n'Uburundi, kirimwo imvura n'Uburundi. Murumva yuko Imana yaduhezagiye mu gihugu cacu. Nta mvo rero iriho ituma tudashobora gutera imbere. Narindi ko ndabashimira rero ku ntambwe mugezeko. Ndabaravye mwese aha namaze kubona yuko urugendo mwamaze kurufata, inzira mwayifashe. Ntimushobora kugira urugendo rura mu iterambere mutafise ubumwe, mudahana amahoro. Iyo ndiko ndaraba bavuga ngo mu Burundi ngo hari injyane ngo hagati y'abahutu n'abatutsi. Cambaza ikibazo, none uno munsi abahutu n'abatutsi barahonye, none ko tutariko turajyana kubera iki? Ico nico kibazo duca twiga. Kubera iki tutariko turaryana uno munsi? No kubera hari uburongozi bunywanisha. Ubu twaramaze kumenya Imana y'Uburundi, twese turishikana imbere yayo. Imana nayo iciratwungira ubumwe. Naganda baremeshe ibi biro vya Commune mwavuze, ndabona yuko vyihuta. Vyihuta rero hagiye mwava mugenda bukebuke ico gituma tuzobafata mu mugongo. Tuzobafata mu mugongo. Kandi nta kwicara. Burya ikomine yose ni mu Burundi ni wacu.
twese dutegereza kumva yuko duhundara ku gikorwa bamwe muri twebwe bababuze. Iyi komine zobafasha turangene twoyubaka n'ingoga mbere jewe mbona yuko bitari bikwiye yuko twoshika mwaka mu kwa gatandatu ko mwaka uza tutarayinjira. Tuteza kubinyarutsa. Nagira kandi shimire mwebwe imvukira za komine Butaganzwa. Sanze mukanura kurusha abandi. Mwebwe mushobora kuvuga ngo dufate ingurane. Turazi ko tuzoyiriha. Mu mpayicigwa tuzohaya ndi makomine. Abandi uzawumva turindiriye imfashanyo. Mwagize neza cyane. Ibi vyerekana ko mufise indongozi ziri imbere yanyu zibahuza kugira ngo mwese mushire hamwe, kuko mudashize hamwe ntaco kunda. Ubumwe nico cyambere gikenewe kugira ngo iterambere rishoboke. Nitwa twavuze uti komine yacu ikomine yifashe. Musitari avuga ati kugira ikomine ibe yifashe dukora iki niki. Nico gituma afise abahanuzi umwe wese muri ibi nibi aca babwira ati inzira niyi dukora ibi, ingingo zo ngenderwako ngizi nimwe 2 3 kugira ngo tugire ubuzima. Musitanteri rero niwe ajeje kwerekana inzira. Musitanteri kuko niwe cyariho cy'ubutegetsi bw'igihugu n'ikomine, niwe ahagarariye amategeko, niwe yerekana ibikorwa mutegeza gukora kugira muronke ubuzima. Ko dukeneye yuko twebwe tuba mu gihugu cy'abene gihugu bafise ubuzima. Izi nyigisho ndazitaga kubera iki? Kubera twari twarazimiye. Iyo twabitangura ibihakiri kare ntituje muri ajya magume tuba tugeze kure. Nico yituma ubu turi muri cyagihe ngo twapfiki. Abantu turi bene Burundi, turi mu itongo rya Burundi, igihugu cyacu twapfiki. Reka rero tugende nk'ihanga, tugenda muri urwo rugendo. Mbere rishoboke. Muza muraraba ico mubuze, muca mucongerako. Muraba ico mubuze, mukirondera. Muraba ico mubuze mukirondera. Kugira ngo mu 2040 izibe ari komine iteye imbere. Iyi komine izibe ari komine yifashe iteye imbere kubera muzamufise ivyo mukora. None rero nagira ndababwire aha mwese ukumwaje ntagende numwe ataha atigira inama icakora.